Kw'igenekerezo rya 30 Nyakanga uno mwaka mu nama ya bose yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera, abakenguzamateka bose baremeje amazina y'abantu babiri bizewe n'umukuru w'igihugu mu mabanga atandukanye. Uwa mbere yemejwe akaba ari Budomo Frederic mu mabanga yo kuba umugenduzi mukuru w'igipolisi, uwundi nawe akaba ari General Major Jean Paul Habimana mu mabanga yo kuba icegera c'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi Gervais Ndirakobuca niwe yari yaserukiye leta kugira ngo atange umwidondoro w'ugiye kugenwa mu mabanga yo kuba umugenduzi mukuru w'igipolisi. Umushikiranganje wo kwivuna abansi nawe Alain Tribert Mutabazi yari yaserukiye leta mu nama nkenguzamateka gutanga umwidondoro w'ugiye kugenwa mu mabanga yo kuba icegera c'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi mu Burundi.